ivyo navyo ni ivy'Imana urumva je nta kintu nakimwe shisi nibaza yuko natoranyijwe n'Imana sinzi kuko nibisanzwe urazi ukuntu je nkora bukebuke hariho n'abantu bakunda kumbwira ngo ndi umunebwe ico sindi umunebwe jewe kuri ubwo ni muri babandi bashobora kubihera ibyo bintu mu gihe nariko ndaronka ivyo nifuza so sinibaza ko ndi umunebwe kuko ndi nganye bivuga yuko jewe imyaka maze mu muziki ari myinshi cyane hanyuma nibaza yuko jewe maze kubona ibintu byinshi cyane mu muziki nibaza yuko umuziki maze kuwutahura cyane nibaza yuko uyu muziki wacu maze kuwutahura maze kumenya aba bameze uku abo bana bameze uku sindi umuntu nkunda kuvuga cyane ariko ndi umuntu mbona n'iteka ikomeye cyane gusura kandi guhura na wewe twageze kugira ikiganiro ndi kumwe na Afro mugabo icagiye cyaje documentaire ari ukuntu mwasubiranye oya sivyo kajya n'akazi nyuma tubonagize predote avuga ati katayigeze n'urya nyene kandi ngo waragiye kumushigikira jewe n'ukuri kw'Imana nta kabi kanje noneho ntamushigikira namushigikira suzuma bwene ndafise wanje kandi dukora akazi kamwe kandi ibihe bibindi ntidushobora kuguma muri vya bindi cyangwa ngo twibukanye ngo habaye ibi n'ibi aragira igihano nyine uvuga kibaza ati byagenze neza je nta makode mfise mu mutwe nta makode mfise mu mutwe ni ukuvuga yuko ibintu biheze biraherama tugasigara turabagenzi Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Kumwe na Shanku. Ndakuramukije. Ndakuramukije cyane Patrick. Ego. Bakomeye. Nukuri ndashima Imana ndayirinde. Cyane. Cyo hinduka gute? Sinzi ariko ibintu bihinduka. Gabiravana. Ariko twama twizera ko iminsi yose biba bimeze neza. So ni igikorwa narabagerageje kubaherekeza Karusi umuririmbyi mugenzi wanyu Divewen yari mwaherekeje kugira ngo ushobore gutanga ibikoresho kandi turi muri Mars mu kwezi twabahariwe yego byari bimeze gute muri rusange muri rusange jegihe babimbwira numvise kwanza ari igikorwa ciza kuko burya gufasha udafashije niyo gutoronka no gutanga kugira ngo nawe Imana ishobore kumana yaduhaye ubwo buzima biduzana kwisi kugira ngo dushobore gufasha abandi twitange kugira ngo turonke ni uko nguko ko natwe turasaba badufashije uri connaissance ego jewe iyo umuntu yafashije ndanabivuga kenshi ndanashima muri babandi bavuga umuntu atagihari oya jewe n'umuntu ndamukunda ndabivuga kuko nta mpamvu umuntu yamaze gupfa ukakivuga yuko umukunda ni muri babandi bashima uko bikose yego bigihari agihari urugendo rwagenze gute urugendo rwagenze neza cyane twaje mu munezero n'ubu turacyari mu munezero n'ibintu byagenze neza ejo yego turashima Imana je no gushima Imana yego cyane hari benshi bari bamaze iminsi batakubona uri kuragaragara cyane habaye iki byagenze gute baguheruka muri concert ya Fantboy mugira tuba mu gihugu jewe nk'uko nkunze kubivuga ndi umuntu nzi gukora ibintu byanjye buke ari kuririmba gusa no kuririmba nkunze gusohora haheze umwanya munini nama nabivutse ni kuri jewe tala yanje nk'uko Imana yayimpaye ataco ntanze nk'uko ntari no muri competition n'umuntu bagitahura hari abantu bakunda gupinganisha n'abandi hari abantu babona yuko abandi bariko barakora bakaca bashaka kukubwira ati wewe nturiko urakora nagira ngo ndabivuge kandi nibaza ko ndabisubiremo sindi muri competition n'umuntu n'umwe ko tala yanje Imana yayimpaye kugira ngo mfashe abandi nongere ntange na message biciye muri tala yanje kuririmba so niyo mpamvu mu kugira ngo nsohore Patrick ndinda kwicara hasi nkababaza umutwe nkiyumvira kuko ushobora kuguma ndirimba mbwa ugasanga ariko barakira ibikorwa byanje neza kuko niyo utihaye n'umwanya
niyo utihaye n'umwanya naho nyene biragoye birapfa kuko ntega ngo wiyumve ko ndiko nazana ibintu bishasha ndiko nzana ibintu abantu bakunda ndiko nzana vya bindi nyene abandi bariko barakora donc twese tugwanira kugira ngo twitandukanye n'abandi kuko kuririmba ushobora kuba abaririmbyi bose bazi kuririmba canke ari benshi bazi kuririmba ariko kuba unique navyo no kuzana ibikorwa bishasha mu matwi y'abantu naco ni ikindi kintu kitoroshe so je nibaza yuko nibantunguko unkunda nyikundira uko ndabikora buke buke kuko sindi muri competition ni iyo ugarutse mu mazina atatu canke abiri y'abaririmbyikazi izina rya Chanipine riragaruka hariho abaririmbyi new generation b'abaririmbyikazi bacamuka benshi bakunda kumara umwaka umwe muri department imyaka ibiri biragoye nk'uko wabigenjeje nikaye kantu wakoresheje kugume uri muri yaritwe kwa kundi nyene tumwe tukubona nubwo ugenda uragaruka mbwa hari uwundaza akagenda agiriyeho bo Patrick kwanza cyambere nshimira Imana ndayishimire kuko si bya bose ndabivuga uko nta kintu kimwe nabona nashizemo ahubwo uretse yuko ari Imana yonyine kuko mu bintu byose dukora mu buganga ndetse n'ubupasitori ndetse kuririmba n'umukozi w'Imana cyane bo nibaza yuko mu bintu byose mu makategori yose mu bikorwa byose dukora nibaza yuko hariho babandi bitwa mu Kiswahili bavuga ngo wachaguliwa kuna wachaguliwa hariho ab'Imana yacaguye mu kintu icyo cyo cyose niyo mpamvu novuga yuko nta kintu na kimwe nta nguvu nta nkomezi ndabivuga uko nta kintu kinini novuga yuko nabishizemo uretse yuko Imana ishobora kuba yarancaguye kagutoranya ishobora kuba yarantoranye mu muziki ishobora kuba umuziki unkunda ivyo navyo ni ivy'Imana urumva je nta kintu na kimwe nashitse nibaza yuko natoranyijwe n'Imana sinzi kuko nisanze bazi kuntu je nkora bukebuke hariho n'abantu bakunda kumbwira ngo ndi umunebwe alors que sindi umunebwe ahubwo ndi muri abantu peut-être bashobora kuba bifuza gukora ikintu mugabo ugasanga bakironse nuko jemba ndabishaka ushobora kuba nshaka gukora clip y'indirimbo mugabo nkasanga yuko ibyo nshaka ntavyo mbona ntavyo ndaronka jewe kuri ubwo ni muri babandi bashobora kubihebogera mu gihe nariko ndaronka ivyo nifuza so sinibaza ko ndi umunebwe kuko ndi nganye biravugwa imisi yose vyaba vyavuzwe beef zikavugwa ariko ntitukubone muri kurandika igihe cyose kwandika iki amabifu hariho bava ngo burya ngo Chanipine yameze ukunuko abandi bakavuga ngo ameze uku Chanipine iki bagashaka guteranya n'umuntu ariko ntitujya tubona comment yawe uvuga umuco ashitse kwa kundi nyene nicaye maze kwiga muri industry music yo kuvuga ati ibi narahuye n'ivyo sinzi ko guhura na byinshi mu muziki ukavuga ati reka ni numero tusi ntagire ico nishura bo Patrick nibaza yuko je imyaka maze mu muziki ari myinshi cyane hanyuma nibaza yuko je maze kubona ibintu byinshi cyane mu muziki nibaza yuko umuziki maze kuwutahura cyane nibaza yuko uyu muziki wacu maze kuwutahura maze kumenya aba bameze uku abana bameze uku sindi umuntu nkunda kuvuga cyane ariko ndi umuntu mbona kandi niyo mbonye sinca mvuga hariho ukuntu bakunda kuvuga yuko iyo umaze kubona ibintu byinshi hari igihe uca wicecekera ibintu byose si ukuvuga kuko naho novuga ntacyo nohindura amaguru yanjye ari ku isi ndi umuntu nakunze kuvuga niyo mpamvu nkunze kubona n'uwo mvuga ko ibintu byose ashaka rero ushobora kumwishyura kuko ndazi yuko nawe hasi nabo bamuvuga nacyo nicyo kindi kintu kuko twese uvuga abandi n'ubundi uvuga abandi nabo bakakuvuga so simbona impamvu rero nanjye nuca nja ngaho ngo ndiko ndishurana n'umuntu yamvuze ndazi yuko ibihe bizomushira ku muntu
ndazi yuko nawe nyene uko azogenda aramara uwo mwanya nico gihe umwifuriza kuramba je namwifuriza kuramba no kumenya ba bantu namenye ya nico gituma udakunze kubona mvuga ko nta nico bimaze so Patrick ni myaka myinshi je mu muziki hari imyaka myinshi umuntu ashobora kumvuga ibyo ashaka ariko aco ndaba ko bien ko bien sana nashukuru Mungu Ewana wallahi ariko umuntu abona ubuzima muri entertainment akabona muko muragira izo mugera avuga ati sesa uyu rero kwero kumbe ni mama pasta oya mbani ceceke ujya ni mama pasta sio ni matatuaje ya azoshinga inahe cyane ya so ni so ikiganiro no open mic none ndagushimira cyane tunga tunashimira Dive wanyu muri binji yashoboye gushikana ubwo butumwa ayerekejwe nawe na mugenzi wawe Mukombozi ndagushimira cyane hama Patrick ndagushimira cyane yari iteka komeye cyane gusura kandi guhura na wewe twageze kugira ikiganiro dukumwe na Afro mugabo ncagiye achaza documentaire ngo mwasubiranye oya sivyo kajya nakazi nyuma tubonagize predote avuga ati katayigeze n'ujya nyene kandi ngo waragiye kumushigikira je ukuri kw'Imana nta kabi kanje none ntamushigikira namushigikira suzima bikene ndufisibyo wanje kandi dukora akazi kamwe kandi ibihe bibindi ntidushobora kuguma muri bya bindi cyangwa ngo twibutsanye ngo habaye ibi n'ibi aragira igihano nyine uvuga kibaza ati byagenze neza je nta makode mfise mu mutwe nta makode mfise mu mutwe ni ukuvuga yuko ibintu biheze biraherama tugasigara turabagenzi byawe nk'uko nawe yagize ibako agahora n'uwiwe ni nk'uko na Shani kuri uno munsi ari kumwe ushobora kuba ari kumwe n'uwiwanjye nizo turabona gusa za Zanzibar tubona ariko basigaye biharawe tukaba tubona ibirahuri n'ukuboko uri inyuma tukamubura jewe rero si muri babandi rero berekana ivyo birahuri jewe nta na trace ntawuhari ariko azoboneka ico gihe kigeze igihe kigeze araboneka ibihe ibindi bihe bibaho hama muntu nibaze ko atokwishyuza kuba nyene vyarabaye nyene kandi bibaho kugira ngo vyigishe kuko ikintu cose yaba ukubabara yaba ukunezerwa bikwigisha ibindi bintu so nibaza yuko ico gihe cararenganye ahubwo dusigaye yuko turabagenzi kuko kandi dusanzwe tunafitaniye na group The Cousins ntigeze ipfa irahari baze ko tukiri kumwe bimeze neza cyane nk'umuntu twigeze vuba muri kumwe turi kumwe bimeze neza hanyuma ico kintu nicakunda donc ico turaba rero igisigaye umugani uraho kubaka siza ngo vyaranani udakubwiza uko ushobora kuba yuko umuntu muri ico gihe bitakunze mugabo akaca ashobora kugufasha ibindi mukaca muja no mu bindi petete byose Imana ifise ukuntu yavyanditse biba bimeze neza cyane gusa kimwe kinezereza nuko nubwo bitakunze ariko twagumye tumeze neza dufitanye imigenderanire myiza so ndagushimira cyane ikiganiro na Open Mic asante sana merci beaucoup Patrick